Yesu ashimwe cyane. Turiko turavuga ibintu by'ikanguro. Ikintu kindyohera nuko teme ya réveil novuga ngo nico Imana yandemeye. Uwo mbwira ngo sinzi tukunze kumva yuko muri ONU ari hantu hambere abantu bahembwa amahera menshi cyane. Uwo mbwira ati tugwereze kajya kazi gahembwa amamiliyoni w'umumiliyarderi canke tugwa gatuti uvuge ivy'ikanguro no hitamo kuvuga ivy'ikanguro. Hallelujah. Hallelujah. Murazi yo turiko turavuga ibintu vyuko uryohererwa mu mwami ntiwiforsa, hari kibanza ushikamwo bigacika ubuzima muri wewe, nta competition ugira. Nigihe uca mu bibabaro, Paulo niwe nkunze kumva avuga ngo ndabisubiyemwo munezerwe mu mwami. Ntiyari ko arigirisha, yari mu buzima bugoye cyane, yari afunzwe amerewe nabi, ariko umunezero wiwe ntwari ufunzwe. Yesu yabwira abigishwa biwe wabwiye ngo ndabagabiye amahoro atari ukwisi yagaba. Amahoro y'umwami n'amahoro ari bwini ndani, adahagaze ku kintu na kimwe cyo hanze. Kuko igituma Yesu akora ibwina nuko azi neza yuko ibiri bwina nivyo vyonyene biri eternel, ibiri hanze birahera. Rero yuzu umukiza wawe bishitsi bwina, hari ahantu utegerezwa gushika. Nubwo uri kurakorera hagati y'ibigirwamana nka ba Daniyeli, nta kintu kimwe kibanyiganyiza, kuko hari umukiza bari bafise muri bo, hari Imana bari bazi. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi rero ndashaka kuvuga ku vy'ikanguro kugira ngo umenye yuko ikanguro nibwo buzima bwa misi yose bw'ishengero. Hallelujah. Kugira ngo ishengero rivuke ryavukiye mu ikanguro, vyasigura yuko rikwiriye kugenderera mu ikanguro rigahereza mu ikanguro. Hallelujah. Kuko ikanguro niryo rigaragaza yuko umukiza ari hagati mu ishengero. Ikanguro niryo rigaragaza yuko Yesu ni wo mutwe tukaba umubiri. Igihe cyose uri kuragenderera mu ikanguro, isi iraraba ikitegereza umukiza. Murazi neza yuko ijambo umukristo ntiryavuye mu ishengero, ryavuye mu bapagani. Bari kubarabona intumwa zariko zigenderera mu ikanguro, baravuga bati koko ujya Kristo bari kubaravuga asa n'ibikorwa byabo. Hallelujah. Rero ntibivana n'ivyuzi canke n'ivyufise hanze, ariko bivana n'ubuzima wakiri ukagendereramwo. Iyo niyo identity utegerezwa kwa mugendereramwo. Bibiliya irambwira ngo abana nkemu yerabwiririkana ni nkemu ziri muri twebwe yuko turi abana b'Imana. Hallelujah. So kuno sabi kugaragaza kuri umwana w'Imana, ariko hari ikintu kivugira muri wowe, hari témoignage ufise muri wowe udashobora kurekura n'umunsi n'umwe. Igenda ivugana nawe yuko uri umwana w'Imana, igutumbereza aho kwiriye kugenderera nk'umwana w'Imana. Hari inkuru ya Balamu na Baraki, aho Balamu yagiye kuvuma abana b'Isirayeli, agiye kubavuma biramunanira. Mugabo ndatangazwa cyane, ijambo ry'Imana rirambwira ngo hari ikintu yababwiye, yamwibiye akabanga kugira ngo bashobore kuvumwa, nuko bahereza gucumura ku Mana yabo, kuva mu vyagezwe by'Imana yabo. Nibashobora kuva muri ico kibanza, hallelujah, aho uzoshobora kubafata. Ndaje ukubwira yuko ikanguro ni kibanza ugeramwo. Ico kibanza kirimwo nta nkeke ikanguro rigendana nawe. Hallelujah. Ndashaka tuvugane no munsi kuvyerekeye ico kibanza no kurushobora kuvyara ikanguro mu buzima bw'iwawe, ushobora kugendana nayo bitavana ivyo hanze, ariko n'umuriro ududubiza muri wowe ugendana nawe buri munsi. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Hari kibanza Daniyeli yararimo byashobora gutuma ashobora kubana hagati y'abantu basenga ibigirwamana kandi bakubaha Imana yabo, Imana yiwe. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ndasenga Imana no munsi kugira ngo mpemu yera yugurura amaso y'imwemu yawe, y'umutima wawe,
kugira ngo utahure ikibanza cy'ikanguro. Haleluya. Utahure ivy'ikanguro kuko ukwiriye kubigendereramo kuko n'umugabane wawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta kindi cyifuzo nshaka kutahana uno munsi, nta yindi nyota nshaka kutahana uno munsi atari inyota y'ikanguro. Ndabibabwira kuko byaranzigamye imyaka 15 irenga genderera muri iryo kanguro rinzigama ndi jenyene ndazi cyo ndiko ndavuga si bitito ndiko ndakubwira mwene data ariko ndaza aho biva. Haleluya. Harano wese ushobora gushika ariko icyo kibazo wamaze kugikorako mwene data hari ikintu ukeneye nuko uhura n'umwami. Hari icubahiro ushobora kubona kuri Yesu n'ubwisi yoshobora kuzanira ivyo tunze byose ukavyanga. Paulo yavuze ngo isi yabambwe kuri jewe nanje nabambwe ku isi. Kubera iki? Hari umunsi ariko aragenda i Damasiko yabona icubahiro c'umwami Yesu. Presentation ya mbere Ananiya aje kumusengera kugira ngo atangure gukorera Imana. Yabaye iki? Ntiyamubwiye ngo uzohezagirwa, yamubwiye ngo genda umubwire ukuntu azobabazwa kubw'izina ryanje. Ariko Paulo niyitayeho ubabare ubunini bw'icubahiro yari yarabonye ku mwami wiwe. Hari icubahiro ushobora kubona mu cyumba cyawe bigatuma udashobora kwiyanduza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari icubahiro ushobora kubona mu cyumba cyawe bigatuma urindira gushika isezerano rishiki. Icyo nico kibanza nshaka ko tuganira muno munsi kuko ni kibanza utegerezwa gushikamo. Haleluya. Ni kibanza, ni kirere utegerezwa kugendereramwo. Hari ibintu utegerezwa kubaka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ivy'ikanguro tubona mu byakozwe n'intumwa hari ubuzima babayemwo intumwa byatumye ikanguro riseseka mu buzima bwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Badusomere mu Banyefeso igice ca mbere umurongo wa 3. Tunyaruke kugira ngo tuvugane ivy'ikibanza nuko dukwiriye kuvyara ikanguro cyane kugendera mu ikanguro. Ibidushoboza kuba mu ikanguro, kugumana ikanguro mu buzima bwacu. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 3. Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezage imihezage yose y'imwe mu antu ho mwijuru muri Kristo. Haleluya. Ngo iragahezagirwa yaduhezagirishije imihezagiro y'ahantu ho mwijuru muri Kristo. Haleluya. Hari kibanza wicaranijwe na Yesu. Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 6 niho bavuga ngo twicaranywe na Kristo mu birere byo hejuru. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Impamvu natanguye ni introduction kugira ngo tube mu mwanya wo gusenga nuko kugira ngo uvuge ivy'ikanguro hari kirere utegerezwa kugendereramo, hari kibanza utegerezwa gushikamo kugira wumve uri comfortable yo gushobora kuvuga ivy'ikanguro, hari kibanza utegerezwa kuburimwo. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero kubw'ivyo utegerezwa kumenya uko ukwiriye gushika muri ico kibanza. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwiye ico kibanza cyari cyo. Ni mu birere byo hejuru. Yesu ashimwe cyane muri Kristo. Ariko reka tuvugane umuntu akwinjiza muri ico kibanza, umuntu akwinjiza muri mwikanguro kuko ico kibanza nababwiye ni kibanza cy'ikanguro, ariko hari umuntu akwiriye kukwinjiza muri ico kibanza. Petero imbere yuko experiment ikanguro, imbere y'umugore yarashoboye gutinya, aracugumira, arihakana Yesu inshuro 3 kandi abisubiramwo yirahira. Si accident yabaye. Petero yaravuze ati uwo mugabo nta wenzi kandi n'ukuri jewe nta wenzi uwo mugabo ntaho twigeze duhurira. Bamaranye imyaka irenga 3 bagendana. Haleluya. Niko ndashaka kukubwira ko hariho ibintu udashobora gukora mu buzima bwawe mu gihe utarashika mu kibanza kanaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko umaze kwinjizwa muri ico kibanza nta kintu na kimwe gishobora kuguhagarika. Haleluya. Rero hari umuntu akwinjiza muri ico kibanza. Badusomere mu Bikorino ba 2 igice ca 3 ku murongo wa 17 kugira ngo tugende buhoro buhoro
tumenye ikibanza cy'ikanguro, tumenye umuntu atwinjiza muri icyo kibanza, hama tumenye n'ukuntu twitegura kugira ngo tumuhereze uko akwiriye kutwinjiza muri icyo kibanza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Abikorino ba kabiri igice cya 3:17 ariko uwo mwami ni mpwemu, kandi aho mpwemu w'umwami ari niho haba umwidegemvyo. Aho mpwemu w'umwami ari niho haba umwidegemvyo. Iryo jambo umwidegemvyo rifise irindi siguro mu Kigiriki rivuga ngo access, uburenganzira, kwinjira. Haleluya. Ngo aho mpwemu w'Imana ari niho hari access. Ni ari umwidegemvyo gusa, ariko niho hari access. Mu gihe ushaka kuronka access ibintu vy'ikanguro, utegerezwa kuba n'umwemu w'Imana agufata. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Yesu yabihanikirije muri mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere. Umurongo wa 4 arababwira ngo ntimuvi Yerusalemu. Twagendanye imyaka 3 irenga. Nababwiye amabanga, mwabonye amabanga ndiko ndakoreshwa. Haleluya. Ariko ro introduction y'ikibanza nariko ndakoreramwe mutarashikamwo. Ico kibanza namwe mudashobora gushikamwo ntimushobora kunkorera. Peu importe ivyuzi. Kuko mu bwami bw'Imana ntihahagaze ivyuzi n'ukuntu wuzuye. Petero aza imbere y'umuntu yahora aca komisi yose w'ikimuga, amwegereye urazikina yamubwiye. Haleluya. Yamubwiye ati ndaba, apana araba Yesu, ndaba. Kubera iki? Kuko yari yuzuye, byari byamaze guseseka. Yamubwiye ati ndaba, kuko kuri jewe hari kibanza ninjiyemwo, ico kibanza cyarantwikiye. Iyo rero ndavye hari gishobora gukoreka ku buzima bw'iwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatubwira ngo mpwemu w'Imana hari niho hari access. Nico gituma twatanguye dusenga duhamagara mpwemu w'Imana kugira ngo ashobore kuzura duhereze access kuri ico kibanza cy'ikanguro. Na hano nahamwe uzokumva habaye amakanguro, introduction ya mpwemu yeri tabaye ntibikunda. Ukuboka kose ukeneye mwene data mu buzima bw'iwawe, gufatanya na mpwemu yera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Reka tunyarutse dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'8. Ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere murongo 8 ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. Ku murongo wa 4 yareje kubabwira ntibavye Yerusalemu. Ku murongo 8 ababwira ibintu bizoba nibagwa mu cumba hejuru. Haleluya. Reka ncishe mu kano kantu. Umunsi Pentecote vyasigura mu Kigiriki 50. Haleluya. Ariko uwo munsi ntiwashitse giturumbuka uko nyene. Uwo munsi washitse bizarrement. Abayuda bakoraniye Yerusalemu kugira ngo bashobore guhimbaza uwundi munsi mukuru bita Shavuot mu gihe burayo. Uwo munsi mukuru wari umunsi mukuru wo guhimbaza, aho baronse amategeko ariyo bita la loi de Moïse cyangwa ivyagezwe vy'Imana. Umunsi babihabwa vyagereranywa na mariage ibaye hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Haleluya. Rero introduction ya nouvelle alliance cyangwa isezerano rishasha rikubitana n'uwo munsi kugira ngo bigaragare yuko igihe gihindutse, kugira ngo ushobore kugendera muri yo intimite. Hategerezwa kuza mpwemu yera, ari we tegeko ryonyene umwana w'Imana ategerezwa kugendererako. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ivyagezwe vy'Imana vyugaraniwe muri mpwemu wayo kugira ngo mpwemu wayo ashobore kubeshaho ishengero ryayo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko murabe iki kintu ndaza kunyarutsa. Yesu ababwira ngo barindirire Yerusalemu, ntibave muri ico kibanza. Haleluya. Ntigeze ababwira yuko bazomara iminsi 2 cyangwa iminsi 3 cyangwa iminsi 4. Yababwire bagume
i Yerusalemu. Haleluya. Intumwa zagumye Yerusalemu ata misi zizi zizomara mu cyumba cyo hejuru, ariko hari ikintu bagiye barakora. Haleluya. Ntibagumye Yerusalemu gusa mu cyumba cyo hejuru, hari ikindi bariko barakora. Ntibagiye ngo bicare, oya, hari ugutegurwa. Yesu ashimwe cyane. Anongiye kurangiriza, hari ugutegura inzira ya mpwemu yera. Nubwo yababwiye ngo gumi Yerusalemu, ariko ntibari bicaye. Kubera iki batari bicaye? Hari ibanga Yesu ubwiwe yavuze muri Matayo igice cya 4:4. Yaravuze ijambo rikomeye cyane ngo umwana w'umuntu ntakwiriye kubeshwaho n'ivyo afungura vyonyene, ariko akwiriye kubeshwaho n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Vyasigura iki? Vyasigura yuko umuntu wese yitwa umwana w'umuntu nta kintu na kimwe gishobora gutuma ubaho mu gihe udafise ijambo rivuye kuhoraho. Nicyo gituma vyakozwe n'intumwa igice cya 6 bariko baravuga ku vy'intumwa. Hari ingorane yari yahabaye. Intumwa ziravuga ngo ntidushobora kwitwararika ivyo kugabura, ariko reka twitwararike cyane cyane ivy'ibango ryo gusenga n'ijambo. Kubera iki? Kuko bari bazi yuko nubwo ikanguro ryaje mu gice cya 2 kugira ngo ribe maintain, kugira ngo rishobore ribungabungwa biciye mu ijambo no mu gusenga. Luka igice cya 18 Yesu ababwira irindi banga, ababwira ngo abacira umugani wo kubereka yuko umuntu akwiriye kwamasenga adahagarika. Enda kubwire mwene data, hari ibintu bibiri bidakwiriye kuva mu buzima bw'iwawe: ugusenga n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Murazi kugira ngo Imana isuke ikangura mu buzima bwacu si ibintu bigoye, ariko dutegerezwa gutahura ingendo, dutegerezwa gutahura protocol, dutegerezwa gutahura ibintu, dutegerezwa gufatanya. Nk'uko Mose ngo Bibiliya irambwira ngo yabonye Imana yamweretse igicapo ategerezwa kubaka ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Ariko araryubaka, icyubahiro cy'Imana cyamanutse umunsi akanyuma yabonye yagashizeko. Haleluya. Bisigura iki? Bisigura yuko hari ibintu byinshi Imana bishaka gukora mu buzima bwawe, ariko hariho protocol utegerezwa kumenya mu buzima bwawe, utegerezwa kubanziriza kugira ngo ube nk'ingazi ya mpwemu yera ishikana umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Sinzi ko muri kumuranyumva. Haleluya. Intumwa nizagiye ziricara, ariko intumwa zagiye zirasenga kandi zirarimbura. Haleluya. Zisangira, zivugana ibya Yesu, amajambo yabasigiye, amasenyema yabahaye kugira ngo bitegurire. Ndiko ndakivuga kubera iki? Ndashaka kukwereka yuko nyuma yo kwakira ubushobozi bwa mpwemu yera hari ikintu usabwa kwamukora kugira ngo ugumane ikanguro rya mpwemu yera mu buzima bwawe. Hari abantu benshi cyane batakaje ikanguro kandi batanguriye mu ikanguro. Kubera iki? Atari uko Imana idashaka kujyana nabo muri iryo kanguro, ariko kubera babuze consistency. Satani ikintu cya mbere akora nakubuza gusenga, aharanira cyane kukubuza kwa musenga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. No gusenga nta problem, ariko kugumusenga hari ikibazo. Haleluya. Kuko iyo consistency ugumana, uko kuramiriza ugumamwo, uko niko gukwega umutima w'Imana ku buzima bwawe. Nora mu buzima bw'iwawe ahantu hose wagumanye consistency ukuramiriza gusenga. Haleluya. Bibiliya irambwira muri Luka igice cya 18 umanutse uhejeje umugani, Yesu ababwira ngo mbega umwana w'umuntu niyaza hano ku isi azosangaho ukwizera. Bisigura yuko gusenga kwa uramiriza bigaragaza ukwizera ufise mu Mana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
rero ikintu gikomeye cyane niyo consistent nuko kuramiriza ukora ivy'Imana yagushize ku mutima cyangwa yashize mu buzima bw'iwawe. Imbere yo kwikanguro riza hari ibintu biba biriko birakogwa, ivyo bintu bikogwa nivyo bizana ikanguro. Rero kugira ngo ugumane iryo kanguro, ugumane ivyo bikogwa ariko urakora imbere yo kw'iryo kanguro riza. Iyo niyo banga ryo kugumana ikanguro mu buzima bw'iwawe. Hari umugabo nkunda cyane yakoze muri reveil ikomeye cyane ya Azusa Street bita William Seymour. Naratangaye ndiko nasoma biography yo. Hallelujah. Umuntu yari umukozi w'Imana kandi yaravuga ubutumwa. Mugani yari bwabatizwe muri mwe muyera. Urazi ikintu yagize ngo bafashe iminsi 10 ya minsi nyene y'intumwa ngo basenga misi yose ubudasiba. Hama basengera iki? Basengera ivyakozwe n'intumwa igice ca 2 umurongo wa 4. Gusuka kwa mpwemu yera ku buzima bwabo. Imisi 10 badakurako. Nyuma y'imisi 10 bose buzuye mpwemu yera. Ikanguro ryaturitse muri ico gisagara. Ryatuma meme n'amaprison n'ububare bwose bwugagwa. No ni muzi ukuntu iyo ufashe iyo ubaye serieux n'Imana, ni muzi ukuntu ushoboye kuba consistent, ari kirere urema hejuru yawe. Hallelujah. No hari abantu uri kurasoma Abami ba mbere igice cya 17 ku murongo wa mbere, urabona turakunze kubivuga ukuntu Eliya yagiye akabwira umwami ati imvura igiye guhagarara imyaka 3 n'inusu. Twaca turondera natwe dushobore kubivuga uko nyene. Urazi ibanga rya Eliya aho ryari riri? No umwami yibagiye ngo ni jambo avuze, ariko Eliya yarafise ikirere hejuru yiwe. Uza kubisanga muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 17. Bavuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ariko asenga avec instance. Amaze gusenga hari ikirere yari yamaze kurema hejuru. Mwisi imwe mu bari bazijwi rya Eliya. Rero avuze ikintu bategereje kumvira ko hari kirere yarafise kuri we. Hallelujah. No Bibiliya ivuga ngo yari umuntu nkawe, yari umuntu nkanje. Bisigura yuko iyo protocol ushoboye kuyisiva nawe byo kubako. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Rero urakeneye kumenya ko hari ibintu bitegerezwa gukogwa kugira ngo ikanguro tubona riturika by'ukuri mu buzima bwacu. Kugira ngo isengero rive kwa gasuzuguro isi yarishizeko. Hallelujah. Nkunda kwinspira ku mugabo bita Benson Daosa. Ndamukunda kumuvuga cyane kuko yari umuntu ateye ubwoba. Bamwita ngo c'était le président du monde. Ashaka gukura president yaramukura mu segonde. Yapfa gusa kuba contre jambo ashaka kuvuga cyangwa igikorana ashaka kugira. Hallelujah. Ariko uwo mugabo wambwira ngo yagira amaveye inshuro 4 ku ndwi, yaryama 3 gusa mu ndwi. Haro protocol yarafise. Bene data. No Daniel turiko turabona ukuntu ahanga ashobora guhagarara i Babuloni. Wari system igoye cyane. Bibiliya imbwira ngo yasenga 3 ku munsi. Ntiyakura ko pemporte uko yarari busy. Hallelujah. Mwene data hari kirere ushobora kurema cikanguro kigendana nawe. Imana yateguye ku bwawe. Hari imihezagiro y'ahantu ho mwijuri guteguriwe mwene data. Dutegerezwa kugendereramo kandi nta wundi. Bibiliya yambwira muri Zaburi 115 ku murongo wa 16 ngo isi yayihaye abana b'abantu. Hallelujah. Isi yayihaye abana b'abantu. Ndakunze kubona igicapo cha Mose na Yosuwa. Nubona Mose namugereranya nk'igihe Imana ikirakorera umwana w'umuntu vyose agakiza, ni Imana igukorera ikaguhereza agakiza. Ariko kujuisa ubwami bw'Imana Bibiliya imbwira ngo babinyakurisha ubuhizi. Kugira ngo ushobore kuba widegemvya vy'ukuri ugendera mu mugabane wawe hano kwisi, utegerezwa kubaho nka Yosuwa. Hallelujah. Yosuwa yari umwana w'ikanguro. Nico gituma imbere na mbere Imana yamubwiye ngo iyubake mu ijambo. Kuko ivyo ugiye guhura navyo utegereza kumenya identite yawe. Hallelujah. Iyubake nta gutinya.
aho nzogwa hose uzohongereza muco ugenda musaraba abandi uvuga ngo aha ngo Imana irahamaye mu izina rya Yesu. Hari ikirere. Umunsi umwe Benson Dawson amujana muri Amerika mu père spirituel wiwe, amwereka amazu atatu ateye ubwoba aryoshye cyane. Atangura kuvuga mu ndimi, ni ntaye ariko aravuga ndiko ndumviriza. Avuga mu ndimi, avuga mu ndimi. Mwijoro Imana imubwira ati iyo nzu uryamyemo niyashika 6h du matin ukiri ngaho cyo kwicira aho nyene va ngaho. Yamubwira ati niwanyubaha sinzoguha ibi gusa, nzoguhereza n'ibirenze. Haleluya. Mwene data, hariho nturimenya mu gihe utarashika mu kibanza cyo gusenga, nturimenya uwo ari we. Uwo uri we nturashobora kwimenya. Reka uno munsi no joro utana inyota yo kwimenya uwo ari we, uwo uri we. Haleluya. Reka ugira inyota yo kugendererwa na mpemu yera kugira ngo akuduze muri ico kibanza. Reka utegure umutima wawe n'ubuzima bwawe. Kuwa kabiri batwigishije ngo gira icyo ukoze mu byo ushoboye. Haleluya. Gira icyo ukoze mu byo ushoboye. Eliya yari umuntu nkawe ariko yarasenze aramiriza. Haleluya. Turabona ibitangaza Yesu yakoreshejwe, ariko nituzi ibanga ryari inyuma yiwe. Ubona mu Baheburayo igice cya 5 umurongo w'indwi ngo mu minsi yamaze hano ku isi yayimaze ariko araririra Imana yamukijije urupfu ayubaha. Hari ibanga yari afise inyuma y'ibyo bitangaza ariko arakora. Mwene data, hari ibanga ufise. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 27 bavuga ku nkuru ya Mose ngo yabona iyitabonwa. Mose ntiyagize bijya vyose bene data kugira ngo abigire uko nyene. Hari itabonwa yabona vyatuma ashobora kuramiriza agakora ivyo yakoze. No, Aburahamu impamvu yashoboye kugenda imyaka n'imyaka atarabona isezerano nuko birambwira se avuga ngo yarabonye umunsi wanje aranezerwa. Hari ibintu bari barabonye abavugishwa ba kera byatumye bashobora guhagarara bashikamye. Hari ikintu utegerezwa kubona. Yohana yaranditse aravuga ngo ivyo twabonye, ivyo twakorakoye, ivyo twiyumviye nivyo tubabwira. No, si bitito bene data, mwe mugira ategereza kugenderera ukamubona ukamwumva kugira ngo isi nizogaruke ngo ikubwire ngo vyari bitito, uzoyibwire ngo naramwiboneye, naramukorakoye, naramwiyumviye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni cyo gisengero ritegerezwa kugendereramwo. Icyo ni cyo gisengero ritegerezwa kubamwo. Aho tuvuga nk'abantu babatemwe apana imvuzi ariko abashinga inahe. Nicyo gituma Yesu yabwiye ngo gumi Yerusalemu mu cyumba kugira ngo umubone uwo muntu ashobora kubakoresha mu mushingira inahe. Haleluya. No, hari ibintu intumwa zari zabonye byatuma bavuga bashize amanga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Eko uyu mwanya utujanye tuko turavuga ivy'ikanguro. Mwene data, wumve ko umugabane wawe hari kibanza utegerezwa kubamwo. Oya hari kibanza utegerezwa kubamwo, kandi ico kibanza cyarateguwe ku bwawe. Urashaka kumenya uwuri, utegerezwa gusenga. Yesu umunsi umwe aduze ku musozi bajyanye n'abigishwa be batatu yakunda kujana nabo ngo ariko arasenga ngo babona ariko arahinduka. Haleluya. Mwene data, ntuhindurirwa hanze mu barabara. Hari kibanza ubamwo, hari kibanza ubamwo n'umwami wawe. Hariho intimite ubanamwo n'umwami wawe ituma ushobora kuvyara ikanguro. Hari kibanza ubamwo nk'intumwa zabaye muri ico kibanza iminsi 10 ariko ntibari bazi iminsi 10 ico bakora, basenga baramiriza. Umunsi umwe Yesu aramanuka, mpemu yera aramanuka. Haleluya. Abantu bose babaye mu ikanguro ng'ico kintu bari bafise, basenga badakurako. Hari kirere bashiraho. Reka duhaguruke dusenge. Hari kirere bashiraho. Hari kirere bashiraho. Nico nshaka uno munsi utahana ufise inyota. Hari kirere bashiraho. Yesu aratubwira, abwira abo bari kumwe
ngo umwana w'umuntu nta kindi gikwiriye kumutungisha kumubeshaho atari gusenga n'ijambo riva mu kanwa k'uhoraho. Uno munsi hari ukugendererwa kwa mpwemu yera ukeneye mu buzima bwawe. Ibyifuzo Bibiliya irambwira ngo icyangera cya mpwemu cyamboye kucangera cyicaha n'icurupfu. Abaroma igice 8:2. Rero igihe cy'ikanguro ni igihe icyangera cya mpwemu kidomina ku buzima bwawe, kikuzura ubuzima bw'iwawe kugira ngo nubeho ukinezereza wewe, kugira ngo ube unezereza uwagupfiriye akagukunda. Icyo kibanza ukigezemwo umutima wawe akunda umwami bishitse ukavyumva. Bibiliya irambwira ngo Mose yari afise imigenderanire n'Imana nk'uko umuntu aganira n'uwundi muntu, umugenzi wiwe aganira na mugenzi we. Uko niko Mose yari ameze n'Imana yiwe. Mwene data n'umugabane wawe, reka ndagusabe ugira isengesho ritoye umunota umwe gusa turangiza. Ubwira uti mpwemu yera kora ku mutima wanje uko utigeze kuwukora ko mbere. Genderera ubuzima bwanje, nyinjiza muri ico kibanza cy'ikanguro. Kangura impwemu yanje, kangura umutima wanje, kangura ubuzima bwanje. Urakeneye gukanguka, urakeneye kugendererwa na mpwemu yera, urakeneye kuzura impwemu y'ikanguro. Nta kindi gikenewe mwene data. Hari mpwemu ishobora kuza ku buzima bw'iwawe igatuma usenga amasaha udakurako, kuko byose biri mu kirere ahantu ho mu ijuru muri Kristo.